Kwigenekezo rya 2020 Munyonyo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye yaragendeye ishure ryo mu ntara ya Gitega ryitiriwe Bene Terezia ryo kumushasha. Iryo shure akaba aryo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yizeko kuva 1995 gushika 1998. Inyuma y'ijambo ry'umuyobozi w'iryo shure yo guha ikaze umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nabo bagendanye no kubashikiriza ibibazo bitandukanye bihanze iryo shure, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabashikirije ijambo yaje abatekereye ririmwo impanuro zitandukanye zifatiye ku civugo ngo ingeso mbi oya ku bwa kazoza kanje keza. Twashaka twibutse mwebwe mwese mwitavye urubanza rwatuzindukanye nisekeza ryo guhimiriza urwaruka rw'abanyeshure bari mu ndaro mu mashure kunyifato nziza ibere urwaruka irondoka rijanye n'amagara meza ibereye urwaruka no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ndetse no kurwanya ikiza ca kanseri ifatiye ku gitereko c'abigeme. Iryo sekeza rikaba ryatunganijwe ku civugo kivuga ngo ingeso mbi oya kubwa kazoza kanje keza. Icivugo twovuga ko caje hageze uravye ingeso zisigaye ziranga urwaruka rw'ubu aho hageze nimba hatarengeranye kugira ngo tugarure impene bitararenga imirambi kukutinya yuko natwe tuzohava twabira nkayo. Dukengurukire mwebwe bavyeyi mwese mwitavye kino gikorwa kubona mwigoye mukaza gushigikira urugwaruka rw'igihugu cacu. Turabakengurukiye barezi beza bari mu shure Lycée Sainte Thérèse de Mushasha ndetse turakengurukiye n'aba baregwa ingene mwatwakiranye igishika cishi cyane kuva tugishika ngaha no gushika muri kino kibanza turimwo sagaseseshwa rumuri mwatwakiriye nk'abadukunda. Turi n'umunezero mwishi wo kubona dusubiye gushika kuri ino shure riri mu mashure yatureze. Gwaruka mwese mwitavye runo ruganda banyeshure bishure gitiriwe umweranda Tereza kugira tuzoshikire ako kazoza keza mwebwe bibondo bizobavako mutegerezwa guha intumbero ubuzima bwanyu umwe wese yihe ihangiro gico ashaka kuba muri kazoza n'inzira yofata kugira ngo ashikire iryo hangiro yihaye ku neza yiwe ineza y'umuryango y'igihugu camwibarutse ndetse no ku neza y'abatoyi biwe byose bikaba bizova uko mwebwe nyene mubishatse. Tubahanuye kwirinda kujana nyabahururu mwamena ntaryo mwibuka ko izo zibika zaramagi kandi buke buke bukomeza igihonyi. Nimwinengesere rero kugira ngo ejo muzoshike mu bigero muri abavyeyi biteka nibanga muvyifashemo neza ejo aho bukera imwe muzoba muri ngaha turi. Twifuza kuzoraga igihugu abantu bazima kandi bateguwe. Nimwame mufata nkama impanuro muhabwa n'abavyeyi abarezi abarongoye intwaro ku nzego zose.
turabasabye dushimitse ngo mushishikare gukunda ishure, mwige gushika mu minuze. Urupapuro rw'umutsindo niwo mutahe wakazoza kuri mwebwe rwaruka rw'ubu. Kukaba nkako abarundi ntitugoshobora gutungwa n'isuka gusa. Isi yaraze, abariko bararuka ubu rero turababarira yuko ingendo mwogenderako ari gukunda ishure, mwigane umwete, mukabona kure, mugategura iyo muja mukiri bato. Gwaruka mwese mwitavye ibi bikorwa, bibondo dukunda, ndabateye akamo ngo ntimuhemukire imico runtu yamye iranga abarundi n'Uburundi. Nimwirinde cane cane guhurumbira ibihenda amaso ndetse n'amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara n'ibindi byose vyokwegera urwaruka mu bushurashuzi, bikaba ni navyo bizanira amabi menshi urwaruka rwacu, nk'umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka, inda z'ishushu, kansere y'igitereko ku bigeme ndetse n'ayandi mabi mutayobewe. Gwaruka muri byose na hose murabanza imbere yo gufata ingingo muhanuze abavyeyi, ababakurira, kandi mubanze muhanuze n'imitima yanyu imbere yo gufata ingingo. Murame mwitwararika guhanuza abavyeyi n'abajejwe amagara y'abantu aho hose mufise amadidane canke mwijijanye imitima ku vyerekeye amagara yanyu. Mufashe iyo ngendo yo guhanuza, nta na rimwe muzokwigera mugwa mwisanganya ry'ayo mabi. Gwaruka mwatewe iteka ryo kuronka zino mpanuro, Burundi bw'uno musi, Burundi bw'ejo. Reka tugaruke ku byo gukoresha ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru. Nimubukoreshe mu kwiyubaka, kubaka abandi no kubaka igihugu cacu gusa. Mubukoreshe mu guteramira amahoro, umutekano no kwiteza imbere mu by'ubumenyi, ubuhinga bwa none bukanateza n'imbere igihugu cacu. Ni isoko ridasanzwe ry'ubutunzi n'iterambere. Murarangwa n'umwete, ubwira n'ubukerebutsi, murushirize kwitaho gukunda igihugu cabibarutse. Kuri mwebwe muca murangiza amashure yisumbuye, murahurumbira kuja mu mashirahamwe, muhanahane ivyiyumviro vyubaka kandi musangire n'imigambi. Kanatsinda abakera bari amaze bati, umutwe umwe ntiwigira inama, ubugirigiri bugira babiri, imiti ikora ikoranye, tubiri tuvurana ubupfu kandi nyamwigendako ntarimira impeshi. Ejo rero mukarangiza amashure, mufate ya mbere, murumva ko ibikorwa biriho. Koresha imitwe yanyu, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abavyeyi banyu n'igihugu catwibarutse. Mwebwe mwagize amahirwe yo kuronka izi nyigisho, izi mpanuro, mwaserukiye abandi benshi, ariko nico gituma tubatumye yuko mwotubera abaserukizi beza, aho buca mugenda mu buruhuko bwa Noheli mwigisha abandi, mubavotorere ku vyiza muza gukura muri izi nyigisho, mutubere abana bafata ku mutwe, abana b'umwete bitwararika ivy'umuvyeyi yabatumye. Nk'uko icivugo c'uru ruganda kibivuga, ivyo murazobigira ku bwa kazoza
keza kanyu. Kandi byabibonekeje ko iyo muvuze bene wanyu, abavyeyi, ababanyi babumviriza kurusha nk'imboneza z'incabwenge. Abakera baramaze ko izija guhona zihera mu ruhongore. Natwe abubu dushobora kuvuga yuko izija gukira zihera mu ruhongore. Nimwe mugize uruhongore, nimwebwe kazoza kejo, nimwebwe mufata iya mbere kugira ngo mwitegurire kazoza keza, mu gufata ingingo nziza no mu kwijigisha inama nziza. Ejo tuzohimbagwe no kuraga igihugu urwaruka rufise amagara meza, rutadohotse ku mico n'imigenzo myiza vyamye biranga Abarundi n'Uburundi. Kanatsinda abakera baramaze ngo agakoni uzokwishimikiza ugeze mu zabukuru ugaca ukiri muto. Nimwebwe rero dukoni tuzokwishimikiza tumaze gushika mu zabukuru. Niyo mpamvu turiko turabategura hakiri kare, twifuza kuzokwishimikiza udukoni dukomeye, udukoni tutanyuganyoga. Turashimiye kandi mwebwe mwese mwateye iteka kino gikorwa kugira ngo kigende neza. Erega iyo twaza tugatamba tukirorera nticari kugenda neza. None turabashimiye cyane. Twongeye kandi twifuriza runo rwaruka, eka namwebwe mwese mwateye iteka kino gikorwa, muzogire Noheli nziza, umwaka mushasha mwiza, aho buca duhimbariza muri uwo mwaka nyene Noheli no muwuza umwaka mushasha. Mubwo ruganda rwo guhimiriza abanyeshuri ba mu ndaro ko bogira ingeso nziza, haratanze ivyigwa bitandukanye bibereka ingaruka mbi zo kugira ingeso mbi n'ingene bovyirinda. Izo nyigisho zifatiye ku nyifato nziza bogira ngo bashobore kwirinda umugera wa sida, inda batifuza, ko bokwikingira kanseri zifatira ku bwinjiriro bw'igitereko na cane cane ko kenshi ziva mu buhumbu. Barabigishije abo banyeshure ingene bo kwirinda amarigara, ibiyayuramutwe, copinage n'ibindi. Na cane cane ko bogira ingeso nziza zifatiye ku kwihangana kugira bazoshobore kwitegurira akazoza kabo keza bo Burundi bw'ejo. Bararonkeje kandi intahe z'urundi rwaruka zitwaye nabi, batashoboye gukurikiza impanuro z'abavyeyi, ubu bafise ubuzima bubi kuko batashoboye guheza amashuri yabo. Bariza abana batagira ico babafashisha, bagwaye umugera wa sida n'ibindi vyago bitandukanye biva ku buhumbu. Abo bitwaye nabi baricuza kubera izo ngorane zabashikiye, bahanura abo batoyi babo ko bokumviriza impanuro abavyeyi babaha n'abandi, bakabumbwa n'ivyo abavyeyi babaronsa kugira bazoshobore kuronka kazoza keza. Haje umupapa aranyereka ko aje kumfasha cyane mu vy'ubusambanyi kweri. Hanyuma reka nimureke gutwenga kuko biragoye basha, biragoye. Kuko yaje nko kumfasha waje kundihira minervare, hanyuma cantera inda. Amaze kuntera inda sinashoboye kubandanya niga, ncavyara umwana. Nvyaye umwana sinasubiye kumenya ivyiwe, sinzi yari n'ubu. Uwo mwana turi kumwe uko nyene, ntacyo mu muryango baranyirukanye. Papa yavuze ati mviraho, ariko akibimbwira namwe abavyeyi ndabasavye, naramubwiye nico gituma nanje nasavye kandi nkengurukira n'abantu bampaye akanya ko guhagarara ngaha duhishukane tubwirane ibintu biriko biraba. Kuko je namubwiye mbega mwe mwarigeze mumbuza kuvyara, mwarambwiye ko ari bibi, je navyo mwambwiye. Jewe rero ubu n'umwana wanje w'iyo myaka 10 ndamubwira ngo iki niki ni kibi, kandi nta gucisha hirya no hino, ndamubwiza ukuri azokijemwa akizi ko ari kibi. Hanyuma rero byambaye ko ishuri ryanje ndarese, nagenda ku ishuri ngize ibirometero 23 ndushe cyane.
hanyuma sinashoboye kubandanya ngo mpeze nuno munsi mfa kubona umuntu yambaye uniforme numva umubabaro cyane mfise umubabaro udasanzwe hanyuma kubw'ivyo famiye yanje baranyirukanye ndava mu muryango ndaja mwibarabara ndaje n'umwana wanje ku mugongo ndabona nta nshobora gukura ratio nta nshobora gukura amahera y'inzu sinaretse kuva muri bwa bumbu nabigumyemwo naguma ndabasabe rero bashe mwihangane nk'abatoyi banje mugwanire kazoza naguma ndababwira ubu ndarushe gushika naho ubu naho naranduye ikiza rohonyanganda sida ndababwiye ngo ikintu kibabaje rero mwana uri ngaho wiyumvira ngo ivyo nivyo gufinata si ivyo gufina umuturagoye gufata na uzoshobora kandi utawushoboye naho uzocupfa uzocuhera none umaze gupfa wapfuye waravuye ku bavyeyi bizogenda gute urumva igihugu cacu kiriko kirahomba je muri iyo myaka yanje yose nize nta n'umwaka n'umwe nigeze nyobegwa ndibaza misi yose nama ndiko ndibaza mbega ubwenge bwanje Imana yari yarampaye furura ingabire rero hawe dusenge rero mpwemu yera atwugurura imitima y'ubwenge tubona abadubesha n'abatubwiza ukuri jewe mpagaze ngaha ndabahanura impanuro nshaka kubaha nk'abatoyi banje sinshaka umwana mutoyi wanje azogera ikibazo nk'ico nagize je kibazo ndimwo ubu munsi ntafise telefone sishobora gufata umuti bawufata ku isaha mwana mubizi umuti bawufata ku isaha mwaba nukuri ntivyoroshe umuti bawufata ku isaha kushiramwo reveye mbega ko telefone isonye ucamumva ikibaye je navuye kuri 60 kilo ungeze ku biro bingahe ho kubera iki ngumana akantu mu mutwe muravyumva mbega ngumana akantu telefone irasonye gufata umuti muravyumva na nagomba mbabwire rero ntihagire ubahenda ngo nibisanzwe ntabwo bisanzwe mes chers amis munze twubaka igihugu cacu nkuko abavyeyi bacu babidusaba n'abana batoyi tuvukana ndabasaba nanje ndabasavye n'ukuri ubu sindi mu muryango two ndabwira ingaruka mbi ziki zo kuja mu bushurashuzi navyaye umwana ntashobora kurera hanyuma ngwara ingwara idakira umuhungu aje kundesha kandi ntibareka umuhungu aje kundesha ndaraba tuzoshika hehe ca ndabigenda mu kwepa muravyumva kandi naje nari nkeneye urugo nari nkeneye kuba umumama nk'abandi nagoma ndababwire n'ukuri ndabasavye ibi simpagurutse nk'ugufinata ndabinginze nizere yuko bigiye kububaka muba abandi bantu muba abandi bana bashasha abana beza abana bagamburukira abavyeyi abana bumvira abana bagize iki babumbwa n'ivy'abavyeyi babaha papa canke mama yoba igito ihangane kwikamba mbiri imwe ku uniforme imwe muri vacances niho narondera amahera y'ishuri ubikora uko kandi uzokwiga kandi uzobona umugisha inyuma y'izo ntahe n'ibibazo bitandukanye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarigishije ubwo gwaruka ingene rufise ibibazo abo go kwitura ingene umwigeme w'indero yo kwitwara yabasavye ko bokurira mu ijambo ry'Imana kugira bashobore kwirinda ubusambanyi yarabahanuye ko bokwiga neza guhera mu gice ca mbere bakirinda ubunebwe kugira bazoshobore kuronka umwimbu ushimishije yarakewe n'abavyeyi ko bokurikirana abana babo cane cane abiga bata ko borabiye abana bagirira amakuru d'histoire muti none iyo umuvyeyi adashatse kuganira n'umwana twoshikiriza hehe ivyo vyiyumviro kagira twarimeshe bibondo aha tubakoranya burya n'abavyeyi banyu turababwira ariko mu gihe mubona ko akanya kabuze murashobora kwituranya gosenge canke nyokwanyu canke wari we wese w'umugenzi wa mama mukamubwira muti mubwire mama azatuganiriza
kugira tumenye ukuri. Hariho ibintu umwana w'umwigeme abanza kwirinda kugira abe umwana w'ubwenge. Aririnda kwirinda gutaha ijoro, kwirinda kwambara impuzu zirenga amavi, ziri haruguru y'amavi, kuvuga impuzu ngufi. Twumvikanye yuko ari agacerere mwumvirize. Umwana w'umwigeme akwiye kwirinda udukado tumwe mwita amakado, mugabo je novuga ko ari rekado empoisonné, n'utuganuke turimwo uburozi. Hari umugani w'abarundi uvuga ngo ivyagusa ubisanga ku mutego. Mwebwe muzi ko ivyagusa bitera ubwenge buke, ariko natwe tuzi yuko ivyagusa ubisanga ku mutego. Umuntu akuzaniye ikintu cagusa ubanza uraba uwo ari we. Baranza barabe ko ari inyokorome, ko ari so wanyu, ko ari muvyarawe, ko ari umuntu w'inshuti. Mubanze muyumvire igituma yabiyumviriyeko kugira ngo abahe utwo tuganuke turimwo uburozi. Hariho n'ibindi babivuze ngo vya copinage, gukwegana n'uduhungu. Mwumvise ingaruka mbi ziva muri ivyo. Ariko ivyo byose bisaba iki? Bisaba ubwenge. Ubwenge nabwo buva ku Mana. Tubujije gukwegana n'abahungu, ntitubujije ko mutegeza gukundana n'abahungu. Abahungu ni basaza banyu, bafate nka basaza banyu. Ntitubabwiye ngo nimwankane n'abahungu. Twase bijya byo kugenda babiri, ati uyu n'umukope, uyu, ivyo nivyo tuba turanka. Ibintu byo kuja kuramukanya, ntitubabujije ngo ntimuzoje kuramutsa imiryango irimwo abana b'abahungu ngo nuko muri abana b'abakobwa. Je nk'umuvyeyi wanyu ndababujije kugenda kuramutsa umwana w'umuhungu ukacutera wirongoza mu cumba aryamamwo. Nimuje hamwe n'abandi bana, muje muri saro, muvugane ijambo ry'Imana, mwige indirimbo, muvugane ivy'ishure, ibintu bibagora kw'ishure, muhanahane ivyiyumviro vyubaka. Igitabo c'imigani igice c'10 kubandanya haja ku 6 haravuga ngo imigisha iba ku mutwe umugororotsi, ariko umujyano ubikiza ku munwa umunyabyaha. Erega burya ibi byose tuvuga n'ibyaha, ivyo by'ubusambanyi n'ibyaha. None mwogira imigisha gute? Murazi catumye Sodomu na Gomora iba ukurya abana? Ni icaha c'ubusambanyi. Mu Burundi hariho umugendo wo kuvuga, usanga abapapa bavuga ngo umwana w'ubwenge nka se, umwana w'ikijuju nka nyina. None mwumva mama wanyu muba muriko mumuha amahoro gute mu mutima? Yiswe ikijuju kubera wewe wamumaramaje, kandi indero y'umwana itukwa nyina. Bibiliya itubwira kandi mu gitabo c'imigani kijya gice ca 17:25, umwana w'igifu ni umubabaro kuri se, kandi nagatera ntuntu kuri nyina yamuvyaye. Intuntu n'umubabaro bipime mumvirize. Intuntu niremereye gusumvya umubabaro. Rero muti rero kaca kaba gasema muti, mama wiwe aca yiyumvira ingene yikokoye arasomesha umwana, agaca yumvira ingene araratukwa ijoro n'umurango. Ntiwareze, ntiwagize gute, aratumaramaje, wewe warihe, wakoze iki, ibintu mwe n'ivyo. Gaca usanga rero wa mumama ntahagica mu bandi bavyeyi, aciye agwara indwara y'umutima, hypertension, aciye agwara AVC, nguwo arapfuye. Ntumva ko mwebwe mwamwishe nyoko wanyu? Mwavyumvise? Nimwe muba mwabishe, ntimuzorondera ahandi. Umuvyeyi ariyumvira amezi 9
agutwara akiyumvira urya munsi wo kwibaruka akiyumvira iciza yakuzigamwo yarazi kuzomubera umwana mwiza yarazi kuzomubera umuvyeyi amuha agaciro iyo agiye agaca rero amumara amazi hakiri kare mwavyumvise ko bamwe iyo uhuye n'umuvyeyi atamenye Imana aca kwangaza ijya n'imigenzo y'abavyeyi batamenye Imana ngo bige guharira aca kwangaza kubera ishavu mugabo nta kwangaza aguma n'intuntu aguma yibaza umwana wanje nk'ubu arihe yagiye he akwangaza kubera igitsure kubera gutinya ikibano reka rero ndababwiye neza iyo mibiri nibaza ko mwebwe mutarimo ababe gito basambura bumve igashwanyagurika hakava mu zandwara zo kujojota reka ndababwire nyenewe mu Bikorinto ba mbere gice cya 6 ku murongo wa 12 mutwe amajambo uvuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo byose ndavyemererwa ariko si byose bingira ikimazi byose ndavyemererwa ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe ibyo kurya ni ivyinda ninda ni ibyo kurya yamara Imana izobukuraho byose ariko imibiri yacu si yo gushurashura mugabo ni y'umwami wacu mwumvise nye n'umubiri ni umwami wacu kandi umwami ni wo mubiri wacu kandi Imana yazuye umwami natwe nyene izotudurisha ubushobozi bwayo ntimuzi ko imibiri yacu ari ingingo za Kristo none ntori ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi biragahera ntimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe kuko yavuze ati bombi bazoba umubiri umwe ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe muhunge ubushurashuzi icaha cose umuntu akora si c'umubiri ariko ubushurashura aba acumuye ku mubiri wiwe ntimuzi yuko imibiri yacu ari isengero za mpwemu yera ariwe mutima mweranda mpwemu yera n'umutima mweranda ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana kandi zimwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimishe Imana mu mubiri wanyu umuntu razobegera ashaka kubabwira ico gicuma c'ubusambanyi muramubwira muti uwo mubiri ugomba konona sigwanje shaka konona umubiri w'abandi umubiri w'Imana sishaka gusambura urusengero rwa Kristo iyumvira umuntu yiyubakiye inzu gatugenda ukayikura kwibati araguhana kabisa ukayisambura kabisa ugasanga bakuye kwidirisha ukaza gusambura umubiri w'Imana ugasanga urwaye kanseri urwaye sida hajya Imana irashavura cyane nuko Imana yamana imbabazi aha anye bayirirwa iramaramariza ahabona ivyo mukora munyegeje kandi ngo Bibiliya avuga ko ivyo mukora munyegeje Imana irabibona bizobishira ahabona ku munsi w'urubanza bamwe munyegeza abavyeyi banyu baba ndimwe byose bizogaragara umwe wese yibone nk'isinema byose bizoraca imbere yiwe abona ko mvugiye jewe ni buhebere hakiri kare impanuro agenda bahi iga mu gice ca mbere ica kabiri ica gatatu kibe ari guhezagira gusa kiba ari guhezagira kugira mutahane umwimbu ukwiye kirazira rero kwikangura bukeye ubunebwe ico bivuga tawo c'imigani igice ca 6:6 genda urabe ikimonyo wamunebwewe witegereze ingeso zacu uce ubwenge naho kitagira umukuru canke umukoresha ntikigira umukuru kandi makadresi oya ikimonyo co nyene kirigenga ngo canke umukoresha canke uganza ciziganiriza indya zacu muci kikiyegeraniriza ibyo kurya byacu mwiyimbura uzogeza ryari kwiryamira kaba munebwewe
uzovyuka ryari ngo uve mw'itiro ngo hinge nce agatiro gakeya mbe ndisinzirira gatoya nisegure ukuboko gatoya ngo mbe ndiboterera uko niko ubworo bwawe buzogushikako nk'umwambuzi n'ikigoyi kizogushikako nk'umuntu w'umugwanyi iga uvuye mu ishuri subiramwo igituma abana batamenya wiga buca ukora ikibazo ntuba wabifashe ku mutwe bitegure kare rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarangije izo nyigisho ahimanuro ugwaruka arusaba ko kugira ruzoshobore kugira kazoza keza ko go kwihangana kugira birinde kuvyara iwabo gutyo bazoba birinze na wa mugera wa sida hamwe na ya cancer y'ubwinjiriro bw'itereko. Bibiliya avuga ati bana banje nanje ndavuze nti bana banje nagira mpereze ku kindi kintu burya birabishe kugenda kwa muganga umuvyeyi akagenda kwa muganga atondeye uburyo bwo kuvyara ku rugero gacahuriraho n'umwana wiwe ashobora guhura mutari muvyiteguriye ugasanga umwana gutonda era amapirire ibiki gacahuriraho nayo nasenge muri ubwene bibishe jewe rero ikintu nagomba ndababwire uburyo muzofata uburyo bwitwa kwihangana nubwo nibwo buryo je ndabahaye uburyo bwitwa kwihangana muze mufate uburyo bwo kwihangana mwabyumvise kandi ikindi naco kibishe kubona umutama n'umutamakazi bigere mu zabukuru baraciye ntibakivyara kaza wumva tuyoya tuba turarira mw'ijoro ntibasinzira utwutukuru akayoya kakarira nyina karira kubera mu byaye afise imyaka mito abana bose bakarira mu nzabukuru n'abana bakarira mumva abavyeyi bazobaho gute bahe baruhuke bageze muri pension muri retraite biraryoshe kandi kubona abavyeyi abuzukuru baza kubaramutsa babakumbuye mwirinde rero ubushurashutsi nibwo nkwezi y'amarere ikindi naco impanuro no batekerera abane banje bajya batoyi banyu biga bataha bijya bintu ngo namakuru d'histoire cours d'histoire nivyo muguko mahumva ngo cisha kuja kwiga kwa Messi mbega kwa madamu nta cours d'histoire atanga ibyo rero muze mubirabe neza hajya niho abana benshi bapfira aho mbwira abana mbwira n'abavyeyi bari ngaha umwana agiye kwiga kwa Messi ni vyiza ariko ni murabe aho mwigishiriza ahariho hanyuma rero muze mwirinde rero mugendere amajambo mwabwiwe mwebwe dutanguriye ko nk'abari mu mashure y'indaro twababwiye mu ijambo muze mutubere abaserukizi beza nimwaja mu buruhuko mutubere abaserukizi beza muri batoyi banyu mutubere abaserukizi beza ku bavyeyi banyu sinoreka no kubatekerera iyindi mpanuro nimwashika muhira mushike mwerekana ko habaye impinduka ko mwize mushikire mu gikoni muteke abavyeyi bafise ababoyi n'abayaya hari igihe abana baca bagira ubunebwe ngo hariho ababoyi muhira barateka baja mwita ababoyi baja koze mu nzu n'aba papa na mama wanyu kuko niyo bashoboye kubahemba iga namwe muze murondere abakozi bo mu nzu iwanyu muzoshobora guhemba mwebwe murabigeme ntimuzomara amaze twebwe ntimuzomara amaze ba mama wanyu tegura rero ingo zanyu hakiri kare tegura igikoni hakiri kare ndetse no gusasa mutegurwe hakiri kare mugira isuku aha nyene muri internet ndazi ko barabateguza kwiga gusasa twebwe utashashe neza bagukura amanota 5 wirukanze mu ishuri utashashe
wasanga amanota bagukuye. Rero menyera gutegura ibitanda mukiri bato, nimwaza kubaka izanyu naho nyene muzoze muravunduka mugenda ku kazi mubisiga bigashashe. Harya ibintu byose bitegurwa hakiri kare. Umuyobozi w'iryo shure Bene Terezia ryo ku Mushasha yarashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu kumurosa akaganuke bamuteguriye, nawe aca amutekururira agakemanyi yaje abazaniye kagizwe n'itoni y'umuceri, ibiro 500 by'ibiharage, inka 2 zo kubabagira abo banyeshure, imateri 100, imashini nyabwonko yo mu biro hamwe na imprimante, imayo 44, imipira yo gukina 6 n'ibindi.